Turabara mukije directeur technique wa Academy Smart. Mwaramutse amahoro. Uno munsi nkuko bizwi ko ari tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2023 umunsi w'Imana aha kuri Centre Olympe Africa habaye inkino za barrage muri championnat commune muha ari wafcom. Mwaronse amahirwe yo kwinjira muri zingino muza guhura na equipe Authentic. Mbe directeur technique arico mutubwira muri gutegura urukino guno munsi? Ego gutegura urukino guno munsi twarariteguye nkuko umuntu yamategura izindi nkino, ariko biratandukanye kuko urabona ko twaheje inkino zo mu mapure, twarazihejeje turaronka uburenganzira bwo gukina izi barrage. Hama nkuko mubizi iyo umuntu ariko arakina inkino nk'izi za barrage bisaba izindi nguvu zisumbiriza izo bakoresheje muri championnat muri mu match y'amapure. Ari gihe rero uca witegura ushizemo inguvu kuko abari match nke, no kuvuga utakaje biragora kugira ngo usubire kurekipera. Nuko ubunye tuzokina match arere tour, ariko kenshi agi usanga ari match imwe usanga uciyuvamwe ubwo nyene, ariko hose aba match arere tour canke match imwe uteza gushiramo inguvu kuko abari match nke kandi zigutuma uronka uburenganzira bwo kuja mu yindi tour. Mbe ga directeur technique arico mutubwira kuko mumenyere musanzwe mukorera ngaha imyimenyerezo Academy Smart akuri Centre Olympe Africa. Mbe arico mutubwira yuko gukinira ngaha ari akarusho muza kuronka muri rukino guno munsi? Ego twavuga ati nakarusho kuko iyo umuntu ariko arakinira iwiwe hana amenyereye hari akarusho birashika ugasanga harimo avantage kubera umenyereye ikibuga bidasa n'umuntu atabakimenyereye, ariko nitwoca tubihagarara ko cyane kuko twabonye imigwi sindigwa iwabo birashika umuntu akagira amayerere defensive ariyo yose ugatsindwa kandi uri wanyu, ariko uriya uri kurakinira aho usanzwe umenyereye na urumva ko nyimbara kanogo nyimbara iki ubuzaho kari bidasa n'umukinyi nuje kwakinira ari bushasha. Ariko rero navuze nti ntawo cyasiya bwose ngo ntiyotsindwa, birashobora gushika umuntu agatsindwa, ariko harimo ka avantage gatonya ko umuntu abari kwarakinira iwiyo. Ko tumenyere equipe yiwanyu muri zingino yama ironka amahirwe yo kurengana cyane, hama mugiye gukina na equipe vuza ati nayo ati natwebwe dushaka yuko twinjira muri 3e division. Mbe ivyo byose mwabyiteguriye gute? Kandi twabonye yuko ama match yanyu yo mu mapure equipe yanyu yakinye neza yakinye nabi cyane gose. Mwotubwira iki cyangwa mwateguje iki, ico mwahinduye ni giki? Ego turavye ku nkino zo mapure twovuga ngo byagenze neza cyane. Ego twararonse uburenganzira bwo kuja muri izi nkino z'amabaraje, twarabonyera amakosa twaragerageje gukosora, ariko musanzwe mubizi ko dufise abakinyi b'abanyeshuri kujya rero baboneka gake ku myimenyerezo biragora n'umumenyereza kugira ngo atunganye ibikorwa vyiwe neza. Hari gusanga haje abakinyi badakwiye, ibyo ushaka kwigisha ugasanga ntibikunze, ariko turagerageza kuko barabonye amayerere bakoze n'umumenyereza akabona amayerere yahabaye, twaragerageje gukosora bimwe bishoboka kugira ngo turabe ko urukino guno munsi rushobora kugenda neza paraporo y'inkino zo mu mapure. Murakoze cyane kocha, tubizere yuko match iza kubera neza mu maso, ama tubifurize intsinzi. Ego murakoze namwe. Habari za leo? Mzuri tu, mna wasiwasi. Mechi ya leo mmeandaaje, ambao ni mechi ambao ni ya kwanza ya barrage, mmeweza kufika kwenye ili barrage la leo? Tunamshukuru Mungu tumeandaa timu yetu vizuri na tutategemea Mungu atasaidia inshallah, tunaweza tukapata manufaa. Kwa sababu hizi mechi zitakuwa ni mechi mbili, ni mechi ya kwanza na mechi ya marudio, na mnakutana na timu ambayo ni nguli kwenye michuano kama hii ambayo ni Smart. Mmejiandaaje vya kutosha au ni tutegemee mambo ambayo yatakuwa tofauti? Yale watu wanapenda kusema Mungu ndo anajua. Hamna wasiwasi, sisi tulijiandaa vizuri na kweli tuko sawa sawa, sio na wasiwasi. Tunamuomba Mungu atasaidia, tuko tayari kabisa, tulijiandaa vizuri. Kwa sababu tunazoea mechi ambazo mmecheza za kwenye makundi, amkuchezea kwenye uwanja wa hapa.
Inakuwaje? Kwa sababu kwenye mechi ambazo zinaisha hapa wametuambia watu wengi eti uwanja tuzoee wachezaji. Itakuwaje upande wenu na mwe pia mtatuambia vile vile au mwe mnapazoea? Basi sisi hamna wasiwasi. Huu uwanja wajueri wangu walikuwa shapazoea. Wanaujua huu uwanja, hakuna tatizo inshallah. Haya, tunawatakia mafanikio mema na maandalizi ya kwenye mechi. Tunategemea kama mchezo utakuwa mzuri kwenye upande zote, kuanzia kwenye heshima uwanjani na heshima hata za kuongea. Tuweze kuheshimu maamuzi ya marefa na vile vile mashabiki wetu. Hapo tunategemea kama tutapata ushirikiano mzuri kwako wewe president, kiongozi wa timu. Na tunategemea kama mmeandaa mechi ili muweze kupata ushindi. Inshallah tumeandaa vizuri na kutakuwa tatizo hata moja. Watu wataheshimu. Maamuzi yote yatatokea, sisi tuko tayari kuheshimu. Hakutakuwa matatizo. Tunaona mechi za leo ni ngumu sana. Acha basi tusubirie basi maonekano tutapata uwanjani. Asante sana president. Inshallah. Habari kocha? Salama. Kocha, leo ni tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2023, siku ya Jumapili, ambapo mtacheza mechi ya michuano ya machi za kutoana kuandaa mechi za kupanda daraja la 3. Mtacheza na timu ya Academy Smart. Bana kocha, mmeandaaje machi ya leo? Machi ya leo ni machi nzuri na ni machi kubwa. Wajueri wangu wako tayari, tumeandaa vizuri machi kwa pande zote, kwa vipingili vyote tuko tayari kabisa. Machi tumeandaa vizuri alhamdulillah. Tukitizama wana kocha, timu yenu mwaka jana haikuweza kucheza kwenye daraja la 4, mmekuwa mmepumzika kidogo. Na lakini tukitizama upande wa timu ambayo mtacheza nayo Academy Smart, ni timu ambayo inazoea haisimamishagi michuano. Mmeandaaje kucheza na timu kama hiyo ambayo iko na mazoea ya mechi kama hizi? Unajua kila kitu ni maandalizi na kila kitu ni mpangilio. Unaona, timu yetu ndio mwaka jana haikuweza kucheza, lakini mwaka juzi tulicheza. Unaona, kwa hiyo tumeshaonja kale ka utamka daraja la 4. Na nadhani hicho ni kitu ambacho hata wajueri wanakijua na wako nacho mwakili. Kwa hiyo mimi sioni kama hilo ni tatizo, kwa sababu kila kitu ni mpangilio na tunajua wapi tunataka kufika, ndo maana. Tumeona kwenye mechi ya makundi mmeweza kupita kwenye mechi ya mwisho kabisa. Hivyo mnategemea kama na leo au kwenye hizi mechi patakuwa maajabu, mtaweza tena kupita kwenye raundi ya mwisho au mtapita kwenye raundi za mwanzo? Kama gisi nilivyokuambia, kila kitu ni mpangilio. Hapo mwanzo tulikuwa na ugumu fulani kwa sababu ya wajueri, kutokana matatizo ya wajueri manyumbani kwao kuhusu masomo na nini, lakini mara hii naona wajueri wote wameenda fasi moja, wameelewana na wameandaa kabisa machi vizuri, yani hakuna tatizo. Itakuwa tofauti sana na zile machi ambazo tulicheza makundi. Kwa hiyo timu ya Authentic haina jeraha hata limoja kwenye wachezaji wake. Tutegemee matokeo ambayo yatakuwa mazuri na mechi ambayo itakuwa nzuri sana. Majeraha yapo na kuna wajueri ambao wamebahatika kusafiri, lakini hiyo sio sababu ya kuweza kusema eti itashindani wajueri watashindwa kuumudu machi ya leo. Hapana, kila jueri mwenyewe yuko kwenye liste, manake ni jueri ambaye tumemwaminia na tumemwandaa vizuri na anaweza kaziba pengo ya ule ambaye hayupo. Tunashukuru sana kocha na tunawatakie machi njema. Tuliko tugwanira ikibanza cha turazira kandi si twe tugikeneye twenyene nabaje baragikeneye. Imana yonyene nibizi umupira n'ibintu bitatu. Ibiza muri ivyo bitatu nivyo twakira uko nyene. Gutsinda, kunganya, gukubitwa. Ivyo ni ibintu bibaho. Ivyo gukubitwa kandi mu mupira ataherere nta goli. Kandi goli yinjira kuri herere. Umuntu yishi baro, morale, courage nyene. Twumve nyene ko dufise morale, twumve ko turi bamwe twese. Tumaze kuba muri equipe uko ubabara umuryango. Uyagize ikibazo twe turamufasha, je ngize ikibazo turafashanya. Ubu n'umuryango twiyumve ko turi ahantu hamwe, concentration ya match, nta bintu byinshi vrema. Itange kugeza aho gejeje wenyene. Iyi minota 40 nyambari 45 witanga ingufu zawe zose. Urushe aragusubiriza, urambwira kocha narushe nsohora, nta guhatiriza. Gusa umusoda mwiza afira ku rugamba. Ngaha tumenye ico twajemo. Iyi sirigi abana je nahevye match ya championnat vrema. Kubera nze kuraba iyi match vrema. Iyi match je yo ntayiraba vrema sinayikumva amahoro. Basi tumenye ico twajemo. Ico twajemo tukimenye. Ligeri. Kubera ku munota mbere gushika ku wanyu. Je ndabizeye vrema. Ndabizeye. Paulinho. Iyi ni club de regine yiwawe. Niwe mwaka wa mbere udukiniye muri club de regine yiwawe. Twereke rero wewe kuba tutaye tugufise. Hari ico twari tubuze. Kuba waraje hari ivyongerekanye.
Paulinho urazi ukiniye ekipe yiwawe Club de Legend utahora uyikiniramo ugaciduza man ni ibintu biryoshe kandi sana uri munsi tena uriyumva ivyeri naho wewe iduza ukagenda uravuga je rya ekipe nije nahisize muri kijya kibanza nahakiniye umwaka umwe kandi udugije ekipe ari we mwaka wa mbere ukinye muri iyo ekipe ni ibintu biryoshe cyane je nta bahati ndagira zo gutwara igikombe gusa ngaha mwebwe uri mukuru wanje ngaha harimo batonyi banje vraiment monezereza kandi nibaze ngaha mudugije ekipe abantu benshi boryoherwa vraiment kandi abakinyi benshi je ndazi umwaka uza troisième tworonka abakinyi benshi ikiriho rero nta byo gushwana turi mu mutere ni rwa rukundo nyene na bwa bumwe nta bintu byinshi nta birenze vraiment kandi wishi baro nta muntu azagukankamira uramwegera hawa ari kubwira uku esprit hama ibindi birabandanya arashobora kuyica gusa akadusindira igori ivyo ni ibintu bishika mu mupira ivyo kuyica no gutoba no gukina neza ivyo ni ibintu bibaho nta muntu akina mu mutere kandi ngo match ntiratisha ibaro ntibibaho ikiriho rero ngaha twese no gupambana kugeza ku munota wanyu abatangura abadatangura twese turi kintu kimwe nukunga ubumwe twebwe twese nyamba tuza kuba turi muri staff ivyo ntari muri staff ntari ivyo birabisha jewe induru yiwanje irahari ndabafana uko bikwiye ubumwe ni burya nyene harimo akuru banje batonyi banje sinkoti tize zine mu ndwi ifise equipe ivyo ubwo n'urukundo rwa equipe kawaida nukuza nyene kuba kaka morale gakuraje twumve ko turi kintu kimwe twese twunga ubumwe dufatana amaboko twese rwa rukundo nyene hama barefa tubareke bakora akazi kibabo twe dukora akazi kiwacu nivyo ngaha hari abantu bashafura twese amashavu turayafise gusa turashaka kugerageza kwikontrola refa twivye n'ibintu bishika twe turamureka dukine match kandi twebwe naho dutsinda amagora 5 match daheze ntabwo